turagushimiye asante merci Mesiya turagushimiye asante merci Mesiya turagushimiye asante merci Mesiya turagushimiye asante merci Mesiya mwese miye asante merci Mesiya turagushimiye asante merci Mesiya turagushimiye asante merci Mesiya turagushimiye asante Yesu ashimwe uragomba kumfasha gushinga intahe dushima Imana muri izo ndimi zitatu kila guta turabe abimana yahaye bakamara umwaka gorora amaboko turabe okay ndasubiramwe mwese muce mwitabira turagushimiye asante merci Mesiya turagushimiye asante merci Mesiya turagushimiye asante merci Mesiya turagushimiye asante merci Mesiya mwese miye asante merci Mesiya turagushimiye asante merci Mesiya turagushimiye asante merci Mesiya turagushimiye asante merci Mesiya ndabaramukije mwese ndabifuriza umwaka mushasha mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Ego kweri jewe njino narabibwiye abantu hariya ngorera ku Muyange ku bwiza bwo ku Muyange ndimbega nabona bene data muntu myiki atuzoba turamukiriza makiri ntasho zabo mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Mu ntahe ngiye gushinga ngomba kuvuga ingene ubushobozi bw'Imana yacu bukorera mu ishengero ryayo ari ryo ryanyu, kandi ku bato n'abakuze, kuboroshe n'abahambaye, ku batunze n'abakenye, kubize n'abatize. Niyo ntahe ngiye gushinga hose igiye kumvikana. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe. Kandi kuri ivyo vyose igihambaye muri ivyo vyose nuko umuntu aba yarakijijwe. Jewe icyo ngomba kuvuga nitwa Mpawenayo Joseph, narabibabwiye ngorera ubu ku Muyange. Nagiye ku Muyange nimutse mvuye mu Gweza, hanyuma kuba umuvuga butumwa jewe nasengewe mu 91. Sengewe mu 91 hari kumpera yawo njangorera Ibusekera ariho havyara muravya yose. Hanyuma rero ndahakoreye umwaka umwe, niyo baca bampa mutation yo kuja gukorera aho hantu mu Gweza. Shitseho rero aho mu Gweza banyimiye muri yo mwaka wa 92, nukuvuga hari ku munsi wa 4 niho bakora ibikorwa. Nukuvuga twajanye n'abantu 70, 30 b'abanyagice na 40 babatijwe. Hanyuma rero dushitseho baciye banyubakira inzu. Uwo munsi nyene, uwo munsi naraye mu nzu y'umwuzurira. Nukuvuga bayubatse mu gatondo ndayaramo ku mugoroba. Aho hantu hari igipimo, nukuvuga ibiti babicaho nyene nibyo kubarata bijya abantu muzi babaratisha imbingo byaraho nyene baravyubaka bajeje bati rero shikira igikorwa arara ngaho. Nta kundi nategezwa kuryama, kandi nta matera yarayihana, vyari birago by'ibigongogongo, ugiri ubuntu ukaryama kucurukangaga. Naho nihora naraye rero aho hantu rero. Sindi buvuge ivyakurikiye muri iyo nzu, reka mvuge ingene urusengero nabwo rwari rumeze. Nukuvuga urusengero nabwo nyene rwari biti rubaratishijwe imbariro z'inkaratuzi. Ikintu cyari kirugize kirukingiriye yaramahuma.
ndaza hano manikisha ntihobura abovuga ko babonye urwo rusengero rw'amahuba. Hanyuma rero intebe nicarako y'umuvugabutumwa ryari banje, arutari yari banje, abakirisu bicara ku mabanje. Urumva yari uniforme y'amabanje. Amabanje ni muyazi. Ya ivyo bizwi natwe bw'abaruguru. Nukuvuga nibijya bisusugwa biva ku mbaho babaze bijya vy'inyuma. Ngira ngo murabitahuye. Bijya vy'inyuma bitavamwe imbaho babanza gukura ku bwa mbere. Hari iwacu bavyita amabanje. Niko bavyita rero. Yesu ashimwe. Hanyuma rero ikindi aha musasa amatapi hano, twebwe amatapi yari ubwatsi bw'ishinge. Bwari ubwatsi bw'ishinge. Hanyuma rero ico no kubwira kimwe gusa muri urwo rusengero hari umugisha. Vuga muti amen. Nukuri hari yo mpemu yera, hari ho mpemu yera. Ushitseho warumva ko ushitsaho Imana iri. Yesu ashimwe. Ama rero ico gihe umwaka ndahamaze ndavuga ubutumwa abantu barihana kandi baciye ubwenge kandi bafise n'uburyo kandi beza kabisa, barihana uwo mwaka wa 1992. Gutyo rero intambara gato isinzi ngene ciyitera. Mwese murabona ko ibintu vyahungabanye, abantu barahungabana n'ivy'ubutumwa mw'ishengero canke kuja gusenga ukabona ko abantu bahungabanye babuze aho basengera. Kandi abantu urumva umwe wese yaciye abura ingene avyifatamo. Mugabo ku bantu bazi Imana, bazi gusenga Imana, harabayeho ukuntu kiriya gihe ca 1992 imuravya hari induzenye ishure bavuga ngo ni école gendarmerie, hari abantu bakijijwe kandi nari ndabarongoye. Hanyuma rero ubo bavyita ngo ni ebepo. Hanyuma rero ico gihe rero hari abakizwa. No kuvuga rero ico gihe bakaca baza rero gusengera mu gwezi. Hagaca bahoro n'abakristo basengera kwa patiri. Urumva bagaca baja gusengera muri Grande Stars yaho bacira imanzi Muramvya, kuko urusengero rwabo rwari rwagiyemwe abahunze. Murabiza abahunze bagenda bahungira aho babonye borara, kandi naje ubwanje nari mfise abantu bahungiye mu gwezi. Ngoma ndababwire rero muri ako kanya rero ako nyene wumva kabasengera muri Grande Stars nabaza gusengera aho mu gwezi. Nukuvuga uwararongoye iryo shengero yaho basengera kuri Grande Stars akabona bava muri ebepo, akabona nabo nabwiye ubutumwa bariko baraza mu gwezi, hatagira urusengero, hatagira intebe, hatagira ikintu na kimwe. Aca aravuga toya jewe ngomba ntume umukomite agende mu gweza andabira ikijana yo bajya abantu. Haza bavuye muri ebepo, haza na bamwe nabwira ubutumwa bwiza bakihana bafise ubwenge n'uburyo. Ati ni kukiborengana ngaha bakaja mu gweza barenganye ngaha. Yumvise iki? Hari ivyatsi. Yumvise iki? Urusengero n'amahuba. Yumvise iki? Intebe n'amabanje. Ashati mu muntu umwe yari mustanteri w'ikomine kanaka, genda turabire ucutuzanira inyishu. Acaraza aje na moto, ashitse aparika hahandi hampandi ya gwa rusengero. Murabona baje nama aba bantu bakora ibikorwa vyo mu rusengero muzokwabe muzi guprotokola abantu kabisa, kandi ndakibakundi ico kintu kirimo umugisha. Baca baramwakira bati karibu kujya nyene mbona mwengenga abantu ngaha. Baramwicarika wabo bakumuzana kwibanje ry'inyuma toya ngumiza hakurira ry'inyuma nyene, ngira mwataho ibanje ico navuze cari ico. Baca baramwicarika hajya. Hanyuma bamwicaritseho, urumva aje kuraba, yamutumye ati ugenda uraba abo bantu bigisha ko bize nuko batize, urabe nuko rusengero ingene rusa
n'ingene rumeze urabe n'abantu bahingene basa ucunzanira inyishu. Uyo muntu rero acaraza yarazanywe n'ibintu bitatu. Ashitseho uyo munsi asanga nije ndi mwarimu muganda afise abanyamuhamagaro nanje nkoresha acaba umwanya wo kugurura haja jambo ryahora rica muri kavuga bati nukugurura nanje ndarihaye umunyamuhamagaro kandi nigishije umutwenzi aha navuze ndi tugomba tuvuga ingene Imana ikorera mu bato muboroshe mubize mubatize abafise uburyo n'abadafise uburyo. Uyo muntu ndamuhaye umwanya wo kugura twicaye kuri yabanje hajya mpava ndamubwira nti genda usome ijambo ryo kugura nanje mpave nigisha acara haguruka. Reka ndababwira ijambo yahagurukanye rero dusome mu butumwa bwiza bwa Matayo 11 mu murongo wa 2 kandi ahangira mpeze uko bambwiye ko byogenda neza umuntu ashinze intahe ibangutse. Vuga muti amena, vuga muti amena. Mwahabonye 11 mu murongo wa 2 Yohana Mubatizi atuma kuri Yesu. Ariko Yohana ari mu nzu y'imbohe yumva ivyo Kristo akora. Atuma abigishwa biwe kumubaza ati mbega uri wa wundi akwiye kuza canke twitega uwundi? Yesu aramwishura ati mugende mubare Yohana ivyo mwumva n'ivyo mubona. Impumyi zirahumuka ico ni kimwe, abacumba rigira baragenda ico ni ca kabiri kandi bagenda neza, abanyamibembe barakizwa ico ni ca gatatu, ica kane bipfa amatwi birumva, ica gatanu abapfuye barazugwa, ica gatandatu aboro barabwirwa ubutumwa bwiza, icindwi kandi hahigwa uwivyanje bitazotsitaza. Vuga muti amena, vuga muti amena. Amaze gusoma ya majambo urumva wa wundi yicaye hari yabamutumye, urumva bamutumye genda uturabire. Acavuga ati hewe ati wowe uri ngaha tutazi cyakuzanye, ati wowe uri ngaha tutazi cyakuzanye. Ati umve ndakubwire genda uvuge nk'ukunya abigishwa uku Yesu yatumye abigishwa ba Yohana. Ati genda ubabarire utabapfuye barazugwa, aboro barabwiga ubutumwa bwiza. Ati impumyi zirahumuka. Acashira kwa kandi kavuga ati imbaragwa zirihana, abasambanyi barihana, ibipfa arashira mu tundi twose. Aturavyumvise ati genda ubabarire uko nyene. Sema amena. Wa muntu acatangura gukanura amaso ati mbega yemwe ahantu nihe naje. Agomba genda n'ubushobozi bukora mu ishengero ryacu kubata bakuza aborosha bambaye abato n'abakuze abize n'abatize. Sema amena. Mbega n'uyu munsi biracyakoreka. Uyu muntu aca baramubwira batereka agomba haguruke ngo agende. Abakomite batereka rijya ryari ryo kugurura guma bujya ati bugi ijambo rikuru ntiriravu ati reka ko noguma nimba hoze ibindi nkiri ngaha ati byogenda gute. Yesu ashimwe. Yo ngoma nababwire bene data gira mwene so uti ndashimiye Imana izi byatuzanye ngaha. Subira umubwire aho umuntu wese Imana irazi vyamuzanye. Genda ubabarire bica biranga ko aguma aho hantu acaragenda. Ngomba nyarutse rero ashitseyo, ngomba mvuga ashitseyo. Patira ati ingorero wicara utubarire vyagenze gute hari uvuye ubisanze gute. Ikintu yakoze yaciye avuga ngo banzureke nduhuke. Yesu ashimwe ati banzureke nduhuke atuwanye nibiye.
ukaba ukunda abantu bawe ntihagire umuntu uzosubira gutuma mu bweza ati ukazomutuma ntazogaruka ati jeho ugize Imana ndagaruza ati ntawe uzogaruka ati kindi ugasubira kwibaza ngo ntibizi ati uranyumva ati je kuvaho mwanyigishirije ntawe nari bwumve ivyo bavuze ati ngishikayo baciye bavuga ivyanje ngo wewe wazanywe niki ati nawe urazi ko ari wari wanduye ati kindi ca gatatu ataho hantu ushitse ntuvuga ko hari ivyatsi hariho n'induzenye n'amahuba ati mugabo hariyo mpemu yera hari Imana semene amen bene data Yesu ashimwe ati mbere nikikwereka je ko mpatswe kuvyo numvise bavuze muri ubwo butumwa bambariye nzomara umwaka ndasubiye kunwa inzoga uwo muntu yaciye akunkumura umwaka wose adasubiye kunwa inzoga umviriza rero bene data Yesu ashimwe iyi Mana yashize ivyatuzanyira agahezagirwa iyi Mana ikirikira kora ibitangaza abantu bagatangara iragahezagirwa ngomba senga Imana abumvise intahe yanje Imana mwese bahezagire Mana yo mwijuru data wa twese ugororoka ndagushimiye kuri yayindi z'ibintu by'umuntu wese ndagushimiye kuzi icazanye umuntu wese hano ndagushimiye kubitangaza birikiriko birakoreka aboro babwiga ubutumwa bwiza impumyi zigahumuka abacumbagira bakagenda ibipfamatwi bikumva abapfuye bakazugwa aboro bakabwiga ubutumwa bwiza nubu harimo abantu bameze gutyo ngaha Mana ndasenze ngushishikare kubagira neza ibisigaye Yesu mwiza kuko arico cakuzanye urakoze ko ugiye kubikora kandi ugiye kubikorera umuntu wese ni muri rya zina rya Yesu Kristo niyo tubisavye amen Yesu abampezagire mwese